Kylian Mbappe ariko tugenda tunavuga banashaka no kwizina rya Kylian Mbappe nawe ubwiwe bwonyene no vuga ngo kugeza muri kano kanya bitwa Kylian Mbappe ariko arakora vuga ngo ibintu bidasanzwe aho anashaka ku munsi weje nyuma yo kuba anatsinda ibitsindisha kuri bibiri agatanga na passe zive yaciye abantu vuga ngo n'umukinyi akwije no vuga ngo inkino 11 agiye kuba nuvuga ngo aba omidi match muri equipe ivuga ngo Real Madrid inkino mu nkino babaze gukina kugeza muri kano kanya akamaze kwinona nuvuga ngo inkino 11 akamaze kuba banashaka n'ibitandukanye hano banashaka agiye kuba anabana umukinyi nuvuga ngo wa mbere kuri ibitsindo 200 muri toute competition confort mu nkino 200 akakora nuvuga ngo ibintu bidasanzwe ni Kylian Mbappe Houston muri La Liga amaze kugeza ku bitsindo bishika kuri 200 nako ibitsindo 16 hano vango mukurikira witwa Robert Lewandowski ku munsi weje witwa Kylian Mbappe abantu batakora bimwe bavuga ati Kylian Mbappe ariko araja mu nzira no vuga ngo ya Ballon d'Or ni kuri ndavuga kuri kino kintu bavuga bati akakora ibintu bidasanzwe agomba cyo kubona shaka n'izina rya Cristiano Ronaldo kuno munsi aho nuvuga Cristiano Ronaldo yanakoze nuvuga ibintu bidasanzwe muri equipe yitwa Madrid nka saison ya 2013 yakitsinze ibitsindo 59 saison ya 2012 zakutsinze ibitsindo 58 saison ya 2014 zakutsinze ibitsindo 56 mu Kylian Mbappe nuvuga ngo amaze kwitsinze 56 mu nkino cyo kuri zinga agiye kubana kurikiza unaga ngo zine ziri imbere uno mukinyi Kylian Mbappe twamuvuzemwe imisi itari mike tuvuga ngo nivyo aratsinda ibitsindo ariko bagenzi biwe ugasanga ntabwo ariko aratsinda ibitsindo nkuko bikwiriye ubwo niyo wari muri yanzira bavuga yo gushaka kuba ashika ku gashime ka Ballon d'Or ariko imbere uje ku gashime ka Ballon d'Or ino performance karerekana muri equipe yitwa Real Madrid uza kuyishusha imeze gute ni Kylian Mbappe ari mwiza muri equipe yitwa Real Madrid cyane Kylian Mbappe n'abaki ba Real Madrid bakora mugira mwiza kugeza muri kano kanya mu bisanzwe Mbappe ntiyaje kubakira izina mu mugore wa Madrid kandi Mbappe ntiyaje kubera mwiza mu mugore wa Madrid ariko Real Madrid bamuguze kubera ko bazi ko Mbappe asanzwe ari mwiza kandi ubwiza bwiwe bufise ibintu byinshi byoza kubafasha mu mugwi wabo wa Real Madrid muri rusange rero Mbappe so wamukinyi zo kwitega ngo azoba wamukinyi ngo mwiza ngo nuko umuguri mwiza oya ubwiza bwa Mbappe kandi turanabuze Mbappe wumvise Mbappe mwiza n'umukinya nyaruko umukinya atsinda nibwo bwiza bwa Mbappe ariko wumvise ubwiza bwa Vini wumva umukinyi acenga wumva umukinyi atuma bagenzi we batsinda wumva umukinyi atuma umugwi wiwe uronka itsinzi rero Mbappe sinovuga ati ngo muri Real Madrid ngo bagenzi we ngo nibatumye bamwiza Vini ashobora kuba mubi Rodrigo ashobora kuba mubi ariko Mbappe kumva yatsinze hat-trick ariko Mbappe kumva yatsinze ibitsindo 2 ariko Mbappe kumva yatsinze igitsindo bivuze gute rero Mbappe bisabwa gusa yuko abari hafi ya box canke abari muri box hama umupira umushikanira atsinda burya na assist yashaka kuva kwa gardien ife gusa kumushikira Mbappe aragutsindira urana n'igitsinda yatsinze ko munsi wejo ishusha yari inderi Alvaro Carreras neza yagitsindiye inyuma ya surface gardien ashaka kudegaja umupira umushikiriye Mbappe ari hagufi ya box canke ari muri box aragutsindira igitsinda rero Mbappe ubwiza bwa Mbappe nibusaba ngo muri rusange ngo habe abakinyi bandi bashobora kuba ari beza ku rande rw'iwe no Mbappe wari we wese igikuru gusa umupira umushikire yiruke atsinde canke umushikire abari hafi atsinde ico gitsindo rero muri rusangi Mbappe ari nzaro nka abakinyi beza cyane bashobora kumufasha gutsinda abamwiza gusumba ariko urumva nibisigura ngo abari mubi ngo bisaba ko aronka ngo beza ngo kwira ngo bamufashe ngo kuba mwiza oya ahubwo aronsa abo beza abamwiza gusumba Mbappe ari muri Monaco ntiyabaye mwiza yabaye mwiza ngo kubwanaka Mbappe mu Bufaransa atwara igikombe cy'isi urumva ko Mbappe yatwaje igikombe ngo kubera ngo yari kumwe na naka ariko Benzema ashaka kuvuga ati yatwaye Ballon d'Or ko yari kumwe na Vinicius Junior uriko uranyuma Benzema yaratwaye Ballon d'Or ko yari kumwe na Vinicius Junior yamufashije gutwara Ballon d'Or kandi bikagaragara ariko Mbappe nivyo hari benshi bafatanyije gutwara iyo Coupe du Monde ariko kubijanye no kuvuga ati umukinyi yabaye mwiza nk'akarorero muri Argentine ushaka kuvuga ati nimba Argentine batwaye ico gikombe c'isi babikesha Messi kuko impact nini yabaye ya Messi ego nivyo hari abandi bakoze ariko ivyagaragaye cyane vyabaye vya Messi kuko Messi yakoze buri rukino yafashije buri rukino kumva ko Messi ari wari imbere rero Mbappe mu Real Madrid canke niyo ya Java yagiye araba mwiza utitaye ngo abaye mwiza kubera naka ariko rero yirabaye mwiza gusumba kubera ko yaronse banaka nico bisigwa ngo niho yabaye mwiza hoya yabaye mwiza gusumba kubera ko yaronse Messi ku ruhande yarabaye mwiza gusumba kubera ko yaronse Neymar Junior ku ruhande
Mbappe niwe yigeze kuba navuga mu binyamakuru abazwa ati ndakunda Cristiano Ronaldo niwe mukinyi w'icitegerezo cyane ariko nice bisigura ko nca ndamu disrespecta Messi n'umukinyi mwiza arabizi arashoboye kanatsinda uri kurakinana na Messi ku ruhande uratsinda cyane uronka byinshi bivuye kuri Lionel Messi uri kuranyumva rero Mbappe ndiko nasigwa ku kijanye na Mbappe mu mugwa Real Madrid Mbappe n'umukinyi mwiza Mbappe mu Real Madrid urashobora kuba mubi ariko wakaba mwiza rero Mbappe arafite ubwo bushobozi bwo gutwara iyo ballon d'or ariko ni mu gihe agize amahigwe yo umugwi ukaza ukabimufashamo nimba twarabonye Mbappe atatwaye ballon d'or mu mwaka uheze kandi kanatsinda niwe yabaye meilleur buteur mu mahiganwa yose yava kagira ku mugana wa Burayi uno Victor Kerezo no yanamurushije mugabo bivanye na champion kinamo ubushobozi bwa champion ntabwo haciye atogo kuri amaperote acagira tombora mbi yari muri Real Madrid yabaye mbi tamufashije gutwara ivyo bikombe kugira ngo nakime yigeze natwara hari kugira ngo aronke amahirwe gutwara ku gashimwe ka ballon d'or Mbappe mu Bufaransa muri Paris Saint-Germain yari umukinyi mwiza ubona ati umukinyi yotwara ballon d'or ariko aca bari muri wa mugwi ataco umufasha kubijanye na ballon d'or Paris Saint-Germain yatwara Ligue 1 gusa ariko ku mugabane wa Burayi ntaco yakurayo ntaco yasoma ntaco yatwara iyo akaza kugira amahirwe re Paris ikamufasha gutwara nk'iyo UEFA Champions League nubwo yari kubimwe gusa kuko ibikombe byo mu Bufaransa byo yavyimariyemo ariko aza kubura ca gikombe cyo ku mugabane wa Burayi Messi uzuza guhangana na City yatwaye Premier League gatwara na Champions League Mbappe urumva ko ufise amahirwe gutwara ballon d'or muri City hariho Rodri yafashije uwo mugwi ndetse agafasha n'umugwi wa Espagne gutwara ivyo bikombe ico gikombe ca Euro Mbappe uzogira amahirwe gutwara ballon d'or mu gihe uri kuhura na Messi urumva mwafashanyije gutwara Ligue 1 aca gusumba gutwara igikombe cyo ku mugabane wa Buraya arico Coupe du Monde oya kwanza cyo ku mugabane wa Buraya c'isi arico Coupe du Monde mbese wowe Mbappe watwaye Ligue 1 uri kurumva mbese uzohangana na Benzema yatwaye La Liga agatwara Super Coupe agatwara na Champions League uri kurumva usanga abakinyi bose atwaye izo ballon d'or ico bamusumba ni bya bikombe byo ku mugabane wa Buraya uri kuranyumva rero Mbappe rero ubwo bushobozi bwo gutwara ballon d'or arabufise kandi bunini hasigaye yuko umugwi nawe uza kugira uruhara mu kumufasha gutwara iyo ballon d'or ubundi ngingirako muri football nta muketwara ballon d'or katukiwe habwo abafise abandi mufasha iruhande rwiwe nimba umusore w'umufaransa ballon d'or no mwaka nuko yarafise Vitinha nuko yarafise Yohane Vez nuko yarafise Desire Doué nuko yarafise umusore bita Vicha Cafeteria atwariye ballon d'or Kylian Mbappe turiko turaganiraho kuva 2017 na 16 muri equipe ya AS Monaco karaduka ku myaka 17 nyine afite 17 hari neza cyane nuwo bakinyi bitangaza yakoze bidasanzwe siko uno mugabo w'umufaransa w'imyaka 26 shira 27 nimo basora baza kugira maturité yo kuba ari umukinyi ari kuri top numa classe nimero ya mbere kwisi ubu tuvuga mu bakinyi batanu ba mbere kwisi wo ubazanye Kylian Mbappe arazamo siko mbasatirizo kuri current form beza isi tunzu tuvugana Kylian Mbappe araza muri batatu ba mbere sivyo tuko tugana ku mukinyi umwe adasanzwe tuko turavuga ko wa Real Madrid akina equipe ikomeye kwisi ura mugabo muri kariyere yiwe amaze gutsinda ibintu birenga amajana 4 urumva ku myaka 27 amaze gutanga amasi 25 muri kariyere yiwe tumvikana ko umwe wakinye baze kuva kuri level imwe aja ku yindi ubaje kato ngo cya Ballon d'Or iketo cya Ballon d'Or kuri Kylian Mbappe kiragoye cyane mbega club ko tuzari icyo bita ama criteria baraba bakavuga ngo turasa kuraba ko mukinyi yatwa bikombe muri club sivyo turasa kuraba ko mukinyi yitwaye neza kwite ciwe turasa kuraba ko mukinyi afise fair play mbega ko tubona ko Kylian Mbappe kuri fair play ari umukinyi ameze neza tamukinyi aza gushikana n'abandi bantu ni kwa meze niko yemereye n'umuntu kabisa iyo discipline arayifise cyane ko so nako Kylian Mbappe kuri carte individuelle ateye ubwo bari umukinyi dasanzwe mbega hahandi hanyaho kuvuga ngo club nayo ifashe ikibwira ngo nze gushaka cya kintu cya Ballon d'Or irahari irahaseruka bigaragara ko idahari kuko anatsinda muri saison iheze Mbappe baye mwiza gusumba club yabaye yica trophless nta gikomera kimwe yatwaye ariko umukinyi ugiti ciwe umukinyi afite ivyo yatwaye kubera ko yabaho garagaye ku isi mbega urumva ko iyo garanti irahari yuko Kylian Mbappe agiye kuba atwara Ballon d'Or kuko club imufashije ibigaragara amaso y'abantu ngo bibona ko nabivuga ko nabisesangura ngo birahari nta nabihari ibigaragara umenyereza arakirondeza kugira ngo arondere ivyo
club imufasha kanatsinda uno musore Mbappe amadutsi n'ibitego 25 mwino sezo uwo mukurikira bise bingahe ariye n'ibitsindo muri La Liga afite ko 16 umukurikira bise 5 munani ahubwo afite 8 Vini Junior yavuga muri Real Madrid muri La Liga muri La Liga muri Real Madrid yavuga bakina equipe itwara Madrid yego yandi kuvuze n'abakina muri nko muri Barcelona handi uvuga muri Madrid ukuvuga muri Liga umukurikira amusumbya inciro zibiri nukuvuga uwa kabiri kuri Mbappe muri La Liga yose inciro zibiri ariko aza kuraba muri champion ya La Liga muri equipe ya Real Madrid gusa umukurikira bise 5 byumvikana ko amaze gukora double y'ibitsindo umukinyo kabiri amukurikira ubundi ntanaguciriyemwo unabivuze neza witwa Mbappe no munsi mu nkino 70 amaze gukina amaze gutsinda ibitsindo 75 iza cyane atangamo asije kuri zine wa undi amukurikira yitwa Vini Junior afite ibitsindo kuri 5 atangamo asije kuri zine Jude Bellingham na Fede Valverde bo bamaze kuba batsinda ibitsindo 4 muri equipe urumva katura mbega atugiye kuraba ubushobozi ego of course hari umuntu kubwira ngo twarabonye Mohamed Salah atwara Premier League na equipe Liverpool ariko ahitse equipe ariko asa kuraba umukurikira ugasanga ni umusore bitwa Luis Diaz ngatse ngo 13 vyonyene kati wibaza mbega anoma exception aba muri football yamagaragara buri gihe ni ibintu biba ibintu byama biba bibore munsi bibagake ni bya bintu par hasard kuvuga ngo club iragitwaye neza kubera ko i professionnel mais forma zandi ma club ije kwitwara neza kandi ko haba iyo consistance ko kugwa club itunzo mukinyi yamiza ko gutsinda ariko mbega iyo collectivité kuri ndivyo bitsindo ariko ni namvuga ngo sa Alex Ferguson igize kuvuga ngo iyo ufise defense nziza igutwara ibikombe iyo ufise attaque nziza igutsindira match no kuvuga ufise attaque nziza uronka 3 mu gihe defense nziza na ikurindira ya 3 byagutwara igikombe urumva naco cyo kubwira ngo ino equipe ya Madrid ugiye kora buryo bw'imikinire ntibofasha kirane bakutwara ballon d'or birashoka bigahinduka club ikitwara neza ko haracyari kare muri champion ariko ugiye kuraba bigaragara ubu tuvugana ni club kabisa kuri Kylian Mbappe gutwara ballon d'or byo mugora cyane ariko ni igitangano cyo mukino ariko iyo nyene uwo Kylian Mbappe kuravuga na Real Madrid yiwe muri La Liga iri mu kibanza cya kabiri rushwira inota rimwe na equipe ya Barcelona muri Champions League novuga ngo iri muri 8 za mbere uriko araba amahigwe tugera tunakivako ikintu cyofashe ginaza shotuma tuvuga tuti Kylian Mbappe aza kuba iyo cyo gutwara kano gashime ka Ballon d'Or ni igihe cyo gikombe cyo gutwara nka kimwe cyangwa bibiri tukavuga ngo aratwaye agashime ka Ballon d'Or kugatwi ka Kylian Mbappe twumvise ko Kylian Mbappe yaba discipline ni sawa yaba ayandi makriteri bashaka kuba bisunga ni sawa ikintu kimwe gusabuze ni kisho gutwara ibikombe bitandukanye kugira twereka no gashimwe ko vyase mwaka uheze uno mwaka tukabona Xabi Alonso n'abakinyi ba Vinicius ko baragerageza bari nyuma ya Barcelona bishobora gukunda ukabona ngo Kylian Mbappe ashobora gutwara agashimwe ka Ballon d'Or iyo batwaye ikombe nk'ashaye tukaba tuti nta bintu byo kuvuga ngo Mbappe nawe ni tayari agashimwe naki ku kintu ca Ballon d'Or y'umwaka mbona umengo gisa naho kigoye kubera ko harimo na Coupe du Monde tugiye kuja muri Coupe du Monde ririmo tugiye muri Coupe du Monde bwana Yusoni na Clovis ubajije ko kigira giti mbega Kylian Mbappe yo koriki yo twari kugira ngo atware Ballon d'Or reka nakora ikintu kimwe abivuze neza Yusoni tugiye 2026 ya Coupe du Monde ibyagaragaye buri myaka twabonye icyo bita Ballon d'Or habaye Coupe du Monde harimo kwigaragaza muri mondial neza cyatugaruka muri Bufaransa mbega effectif bafise mu gihugu cy'Ubufaransa umunyezi bita Didier Deschamps afise club ifise uzuzi bungana ko tugira ngo bufashe kugira ngo twitwarenza muri Coupe du Monde kuko mu by'ukuri ibigaragarira amaso y'abantu n'ivyo Mbappe twereka nta gutabona ko Kylian Mbappe ari umukinyi w'igitangaza mbega club bari kumwe bobo baramufasha kugira ngo yitwe Mbappe twari iyo Ballon d'Or cyangwa kuri cya kintu tuvuga ngo akarora kuri Argentine yatwaye mondiale kuri effectif itari nziza gusumba iyo bahorana mu myaka yaheze ibyo turavyemeranya yego ndavyemera nta mwata kari batunze nka Carlos Tevez reka umuntu yaciye kwa Juve akaca kwa Man City na nta mwata kari bafise akomeye ngo bita aba Di Maria yarahari mugabo nta mwata kari akomeye ngo Gonzalo yibone kiriya gihe Aguero sio yarari ndabizi Aguero nta mwata kari akomeye hagati mu kigora afise abakinyi bakomeye
siko bari abadefaseri uno muhungu yaciye muri kwa Barcelona yageze igitsindo kimwe icafashije ino Argentine mu bakiri bato ninde ni Mascherano cyafashije Argentine n'iki Mascherano bamenyereza Inter Miami no kuri urakoze mu by'ukuri cyafashije Argentine babwiye begereye abakinyi bose bo muri Argentine babwira ngo boss de l'équipe c'est Lionel Messi ubwiriza gukora ku vyumviro byo mu bita Lionel Messi ubaha icyumviro cya Lionel Messi mbega ekipe y'Ubufaransa hoba hariho ikintu cyo kuvuga ngo wari diedesi ugiye kubwira abakinyi b'Ubufaransa ati tufise boss na muri ekipe yitwa Kylian Mbappe dutegetse gushyira ku mugozi umwe dukore kugira ngo Kylian abe Kylian Mbappe noneho wibaza ngo iyo kabuza Christian 7 swara mondial ni giki abakinyi uri basa ko basinye ku mugozi umwe mu mashusho kwa mondial aba Bruno Fernandes ngo Cristiano ngo arakuze ibintu bibazo bafise utuntu twabonye hari Bernardo Silva Josué Rojo do Manchester City harakuntu usanga utozo hari indani ariko nimba hobaho gucagura kuvuga ngo mu Bufaransa arabakinyi bumva uwo ita Mbappe kugira mu fashe twara iyo mondial muri Madrid mbega barumva ko Robos ari Kylian Mbappe kugira mu fashe twara Liga na Champions League ivyo se n'ibintu remo nako duhaze dushaka kuza tugafasha Kylian Mbappe kugira twari iyo ballon d'or ariko waza kurambega biriza gushaka mu buryo bumeze gute harabo bimufashamwo mbega izina rimwemera kugira ngo ibintu babikore yabimwemera ko yamaze kuba ari top player ariko novuga ngo kurande gwanje haragezeho mbona bita ngo gukunda muri Madrid atango kuyakira umusore w'umunya Brazil niza cyane haragezeho bavuga ngo twatunze Cristiano Ronaldo bobrija buri mukiri kuvuga ngo tuziro boss ara mukari Cristiano Ronaldo mbetko kugira ngo Cristiano Ronaldo abe Cristiano Ronaldo tukabikora kabishikako twagiye mu gihugu cy'Ubufaransa siko tuzi ko mu Bufaransa yageze ko bakinyi badasanzwe Michel Platini amukinya akomeye twonye Nicolas Anelka amukinya dasanzwe tubona ba Thierry Henry bakina mu Dani tubona umusoba ba Thuram Ryan Thuram abakinyi badasanzwe bakinye muri za Inter de Milan muri ba defenseur batwaye na za Barodo ariko karambega ko twatunze abasare benshi muri club ubu tutunze abasare benshi muri club y'Ubufaransa tukavuga oya mbega ndasubye zina Kylian Mbappe tuvugana mu gihugu cy'Ubufaransa ntawari yarabaciye ku batiyari yarabariye ubu tuvuga muri club current form abakinyi bakina mu gihugu cy'Ubufaransa ntawegera izina rya Kylian Mbappe no munsi akarakora uduhigo yaba muri equipe nationale y'Ubufaransa haba no muri equipe ya Real Madrid no munsi twavuye ko no munsi witwa Kylian Mbappe rote afikaje ibitsindo bingahe kugira ngo ashike Cristiano Ronaldo kuko no munsi uravye twarabigarutse ko turavuga ngo Kylian Mbappe rote muri equipe yitwa Real Madrid ibitsindo amaze gutsinda kugeza muri kano ka twavuze turavuga ngo witwa Kylian Mbappe na Cristiano Ronaldo twavuze 2013 59 2012 58 uri Cristiano Ronaldo 2014 56 Kylian Mbappe roto no munsi ibitsindo 56 uvuga ngo witwa Cristiano yamuciyeko 56 ndagezeko umunsi kweje atsinze kuri bibiri nuvuga ngo amurusha ibitsindo kuri bitatu uvuga ko ari wa mukino uvuga ngo no muri equipe y'Ubufaransa aho nyene yarabaciyeko nawe ko biragorana muga biragaragara ko ari umukino uvuga ngo ariko arafasha equipe iratekera mufasha ibintu bitandukanye no mukinyi Mbappe afite ubwo bushobozi ni naco gitumana nagarutse ko ndavuga ati Mbappe mwiza ni Mbappe gutsindira ivyo bisindo uno musi Mbappe ariko araca bumwe mu buhigo bwakozwe n'abamwe mu bakinyi bagiye bacamo no mu Real Madrid kandi animirije guca n'agahigo k'umukinyi yatsinze ibitsindo vyinshi mu mwaka umwe mu Real Madrid kwanda naga kano gafoto witwa Enoka gashire mu nkino zigira kuri zine zonyene gusa basigaje Kylian Mbappe roti bimusaba ko ashobora kuronka ibitsindo n'imburi bumengo bitanu nimba atari bine kugira ngo acagego ka Cristiano Ronaldo kuko no musi Cristiano Ronaldo afise amateka yubatse mu Real Madrid nk'umukinnyi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi mu mwaka umwe yatsinze ibitsindo 59 Mbappe no musi afise ibitsindo bingera kuri 56 uri kuranyumva asigaje ibitsindo gusa bigira kuri bine kugira ngo aca ku gahigo mu nkino zine zonyene abwo ni na bitatu na bine ivyo nayo nabitsinda mu nkino zibiri Mbappe nabonye ateye ubwoba basigaje guhura n'imigwi novuga ati igira kuri ine yonyene mu mwaka kugira umwaka ushobore kurangira Mbappe yiyandikiye ayo mateka ko umukinyi wa mbere mu Real Madrid amaze gutsinda ibitsindo vyinshi gusumba abandi mu mwaka kubitsinda basigaje guhura na Celta Vigo bazokinira Bernabeu bagarutse inyuma basigaje guhura kandi na Manchester City bazokinira Bernabeu basuye kandi bahure na Alaves bazosohoka na Sevilla naho nyine bazokinira Bernabeu inkino zonyene zine zimusaba ko Mbappe atsinda ibitsindo bigira kuri bine ashobora guca ku gahigo birashoboka rero ko ashobora kubitsinda ibitego gaca ku gahigo ariko nivuga ngo haracyari gahaze cyane kutaratahura izina Kylian Mbappe ijya ryo nashaje none ko ati bamenyeza giye batandukanye ko aramumenyereza kuko kwitwa le boss de l'équipe bisaba ko n'umunyezero abavyumva kumwe nawe
atiyumva ko ari we gihanga gukurusha kuko twarabonye amenyereza boba bibihanga gukurusha twarabonye bita Pablo Diego Simeone akubwira ati nta mukinnyi aza kuhemba amafaranga ndusha nunamubwira muri Atletico kugira ngo Simone Boss ari abanya Vareza ba Sorofo abakokina bamaze imisi je nguma ndi boss akubwira ngo ivyo bakina genda bibaha je mpemba menshi kubarusha hono no muhereza angana ba Pepe Guardiola mu bantu bayimwe amafaranga menshi Diego Simeone na Pepe Guardiola mu bambe amafaranga arayibuje mu Pepe uyu mutipe yitwa Diego Simeone ari amafaranga menshi imyaka maze muri equipe amatwara y'amafaranga menshi plus de 20 millions ku mwaka wibaza ahubwo jewe nuko nyine tutarana mujako sinzi ko tuwava tuna mucako ariko cyo magara nakasa mutwe kabinye buryo ujye mutama nawe nyine tukwiye no kunamuvuga witwa Diego Simeone ashakwa asangiye kare byo mugaruka ko bashaka kuba bafitaniye imitungo baregabuye iki undi ndafite je ntangwe no kugira ubwoba tujye mutama ashaka kuba afise igice c'imitungo muri urya mu birashoboka basange na Chereza birashoboka kabisa sinuko rero Guheze tubandanye nta kibazo nuko rero novuga ngo binameze ko turavuga ngo novuga ngo izagiye Mbappe rote akarakora avuga ngo ibintu bidasanzwe muri equipe yitwa Real Madrid novuga ngo amaze kugira ibitsindo 56 mu gihe umaze gukora amateka novuga ngo adasanzwe n'uwitwa Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitsindo 59 mu mwaka novuga ngo umwe nuko amatwe tubwiraga ko witwa Mbappe igicuba yoshobora kuba wanashaka cyo gutwara agashime ka Ballon d'Or nuko equipe yitwa Real Madrid cyangwa equipe nationale y'Ufaransa bashobora kuba kumufasha bagashobora kuba bagira iki bashobora gutwara ibikombe bitandukanye nuko novuga ariko mutwiyanganire makuru muri Madrid yabaye menshi tugende duhereza kuri Madrid amazesha kuri abiri witwa Edouard Camavinga izagiye atenda Ronaldo inyuma yo ko tubona bakishe kuri babiri atenda Ronaldo akina match novuga match nziza akabafasha gutsinda ibitsindo nago gutanga assist amasantre meza ugasanga Edouard Camavinga arakontrola hagati mu kibuga ku munsi w'ejo abo bamwishe kuri babiri bose bagize imvune batagusohoka mu kibuga izajya atenda Ronaldo ryasohotse hinjiza izajya witwa Raúl Asensio mu gitwa uno Alvaro Carreras na kuwitwa Edouard Camavinga nyine kuri karasohoka ariko bigaragara ko izajya atenda Ronaldo ryo kumara ruvuga ngo igihe kitari gito wanashaka kuno mwaka ushobora kunahera atawutse muri kino kibuga bavuga ati imvune yari biteze ikumara ikintu uvuga ngo itari gito atenda Ronaldo ndumva ko nivyoroshe agarukana performance nziza ahugira imvune kandi batazi bagiye kuba bari kwamugirira ibipimo vya hafi mugabo